Bujumbura wobura kugenda gute kandi today uba nyanza rake wahoro y'Ubujumbura kwa barangiriye promote kawaida ibaze ko muri maisha mwazija staff Kigobe za Nyakabiga tulikuwa tunakaa Nyakabiga sisi wote lakini tumetoka yes maisha na chini umeona lakini sasa hivi upo nyanza rake Mungu wangu wengine ni byanga gose nzoduga mazee nilirudi nyumbani lakini unaona life sio mbaya. Mwanangu jana ngoja nikwambie jana uliponiandikia umeniandikia kama SMS ya kwanza eti uko wapi nikakuuliza wa mwanangu mimi nipo BJ lakini nina safari nipo naenda Nyanza rake nikaona dogo anajibu ngwati ngo sawa ngo kifika unaniambia nikifika nikwambie na upo Bujumbura kumbe dogo ndo ashakuwa ile nyimbo ya nani Double J kausha ulikuwa hujui kwa sijui nina miaka mingi mzee ndio hivyo maisha sasa 1.5 hivi alega mani mchezoea hata maisha hapo alega Double J yari yakubonye navuga ati jaka dogo nakukura ko content ile isoho ije ndirimbo niho nari nishika unakumbuka kipindi kile nakwambia tufanye kakaitu eti mpigie Hamisi kwanza kinuruhusu safi. Ego nkuko mubibona uyu munsi turi kumwe n'umutumira dasanzwe mwamuheruka kera kuri no televiziyo yacu ni CAMAMARE Comedy mugabo bavuga ngo ntavuga mu izina ariko jewe ndamuvuze kuko twaheruka kumwakira kera twaheruka kumuvugisha kera uyu munsi reka dusubire tuganire nawe twahuriye ahantu mutari musanzwe mumenyereye ndibaza na nyene ni rya mbere ahashitse turaza kumenya byinshi byamuzanye hano hantu tunamenye naho yahora n'ibintu bigiye bitandukanye mu bikorwa byiwe mu byo musanzwe mumenyereyemo n'ibyo mutasanzwe mumenyereyemo ariko twebwe nk'abasanzwe bakurikirana cyane ibikorwa byabo dusanzwe tuzi CAMAMARE fresh you good I'm good twaherukana kera man sana Sten uramwibuka watanye Sten ndakibuka kazana na kaka demu kagufi kaka mili yo mili fifi ndakora mu kijinsigaye mbona umengana mu serious yarabyibushe ubu no boss kazi mili asigaye yambika abantu afise na iPhone kenze cyane uhagezeyo seze shahagezweho seze ariko mu Burundi nta numwe ayifise ndakese nitwesha na kenze maze kuyibona kwa Mr Champagne wenye birashoboka bitwaza bwa 13 11 kubera bwaze yo bizamaje matatu adewana indikiza phone mugugura mzaga ati hey bro akwereka pomu na macho matatu gerari ni hatari sana CAMAMARE karibi wacu na imekaribia mwanangu imekaribia Nyanza rako habona gute ndabona fresh ni inshuro yawe yakangahe gushika hano Nyanza rake ni jambere kuva i Bujumbura ni Nyanza rake turazi ko atari urugendo ruto kuva i Bujumbura ni Nyanza rake ejo na cyane aho mwashika hani wacu haraguye akavura ibarabara ryari rimeze gute urugendo rwari rufashe gute mu ncamake shasi no kubera ko hataragwa imvura ntazi ukuntu hari hameze oya kweri hari habije nibyo nzi bisobanura iki amakuru notanga yose novuga ati urugendo rwo kuja Nyanza rake ni rubi kubera uzi impamvu jewe sindi wa muntu mvuga ati ndamaze kuhaza hameze neza ariko hari ahantu bro twaca nkumva n'ubwoba me ukuvumenga mani ugaca pembeni ya Tanganyika ipine rigacacanganyikira amazi uzuyabona yanazeranye ubwo ni hatari sana kubijanye n'ibarabara uravuga yuko ibarabara ryari ribi muga turagerageza kubona turabona yuko ibarabara riko rirakorwa mu ino minsi nizere yuko imbere ari heza CAMAMARE Inyanza rake yobazanywe n'iki Nyanza rake yobayaje mu bikorwa nyabaki Nyanza rake reka tuvuge yuko naje muri visit yego kubera ko cyambere naje kuhereba kugira tumenye tuhakorera gute ibintu nk'ibyo n'utundi tuntu twanzanye nyene umuntu atashobora kuvuga kubera ko haba hari impamvu kanaka tuntu rwose nyene umuntu avuga abini wacu Nyanza rake iyo turiko turamanuka i Bujumbura tuvuga ati tugiye mu gisagara hari ikintu kanaka kidusutena gutuma tuva ngaha tuji Bujumbura w'ikintu cyawe cyaragusutenye kikakuha morale yo kuva i Bujumbura ukavuga ati reka ngende kuvisitinga Nyanza rake cyo bari giki okay urabona twe kubera ko turaba hariya
tuba twifuza basi kumenya natwe izindi ntara, kumenya ati hameze gute, kujya abandi bamanuka bavuga ati jewe ngiye kureba BJ. Impamvu zituma vino nimvo kanaka sivyo. Natwe rero impamvu vuga ati ntaco bidutwaye kugenda ahantu ruguru, tubifata nko gutembera n'ahantu mari misi mikenye tutame. Urumva rero ntaco biba bigutwaye. Ivyo yifuza kubona inyanza arakora amaze kubibona? Oya, kubera nashitse mwijoro ubunyene ni bwica nawe umvyukiye nk'umukoshi. Ego CAMAMARE turakuzi cyane mu makomedi, turakuzi cyane mu mafilime, aho twababona kenshi mukinana na bafamba, mugakinana n'abandi cyane cyane hajya mu ihuriro TV, ariko no munsi ntituriko turakubonayo cyane. Impamvu yo bari yihe? Cyo vyatumwe ni? Oya, bavuga ati umwana aravuka, akavura, agatambuka, akaba umugabo. Sawa? Kandi isi irazunguruka kuri speed ndende. Uko izunguruka niko abantu bahinduka. Yes. Uno munsi ushobora guhurana n'akamura abagenzi, yewe ushobora guhura namwe bwe muri abagenzi. Tomorrow nkasanga nta nubwo muvugana bene musha block. Bisigura yuko muri ihuriro TV. Reka nakagusobanurire ntunkwa kwanye. Bisigura yuko nyimwe no munsi utakiyambona siho nkiri. Ntabwo je ndi umukinyi wa ihuriro TV right now. Okay? Ndi umukinyi muri G5 Media. Wabe. Yego no muri RTNP. Nivyo. Ihuriro TV benshi dukunze kubona bavayo ku matati. Navyo byagenze gute? Wavuye ku neza ku matati canke mwarabisezera? Oya, agenda yobe. Azimpamvu. Urabona ko benshi bagenda baravayo bagaruka. Byigeze bimba ko jewe? Ntubu ntibirahe. Rindira. Jewe nibyigeze bimba ko kubera ko Jesse mpubuka. Kandi iyo ngize amahitamwo sinsubira inyuma. Jesse mpindukira mu buzima. Ntabwo ndi umugore wa Goliath. Goliath bamwita guteroti mukaroti. Yahindukiye inyuma kabisa. Yes, Jesse mpindukira. Nyimba hari biyashu nahura nabyo narabyihanganira nkavuga ati ndacakora right. Ariko maze gusohoka sindi wa muntu uvuga ati ngo yasohotse ngeje uzomuhamagara cyangwa ngo muzobisubiramwo ngo bihere ngagaruke. No, ngenda ngiye bro. Apana byo gutamba. Bisigura ko wagiye hari kibazo kihari ubona kitariko kiragenda neza. Oya, ntabwo tunama bivali ariko byari bikenewe yuko ngenda. Byari bikenewe yuko ugenda. Ndibuka igihe twakorana ikiganiro ca mbere igihe ba Ismail Gasore bari bavuye mu ihuriro TV. Hari hijambo wavuze kanaka ndagibuka nibaza bakurikirana urugo rwacu kwa TV Worldwide. Ico kiganiro barakibonye kuko hari mu ntango ziri mu biganiro vya mbere bagikwirikirana abashaka kumenya byinshi twayezigiye muri ico kiganiro. Aho twariko turavuga kuri kugenda kwa Ismail Gasore bava mu ihuriro TV na Yasoni. Ayo majambo yaravuzwe mu ico kiganiro aho vyaboneka neza we yuko wishimiye kuba uri mu ihuriro TV kijya gihe. Ikintu wabona kijya gihe wabona ko kigenda kirahinduka uvuga ati cyatumye nabo ba Ismail Gasore bashobora kuva mu ihuriro TV. Cyo bari igiki kihari hari atwe tudashobora kubona mwe mushobora kubona mu gihe muba muri hari nyene ndani kwa ndani. Oya, urazi rero jewe boy genda goye. Nk'igitesi nk'ikintu kanaka muhurirayo bigatuma mukuvayo muvayo mwirukanga kwamisi. Jewe sinde wa muhungu aja ngaho ngavuga amakosa y'umuntu. Ibujumbura. Wobura kugenda gute? Kandi today uba nyanza rake wahoro y'Ubujumbura kwa barangiriye promote. Kawaida. Ibaze ko muri maisha mwazi ya staff Kigobe Kigobe zanya kabiga tulikuwa tunakanya kabiga sisi wote lakini tumetoka jenga. Yes, maisha na chini jengi umeona. Lakini sasa hivi upo nyanza rake Mungu wangu. Wengine nibyanga gose nzoduga mazee nilirudi nyumbani. Lakini unaona life sio mbaya. Mwanangu jana nikwambie jana uliponiandikia umeniandikia kama ngo SMS ya kwanza eti uko wapi? Nikakuuliza wa mwanangu mimi ni BJ lakini nina safari nipo naenda Nyanza Rake. Nikaona dogo anajibu ngwati ngo sawa ngo kifika unaniambia nikifika nikwambie na upo Bujumbura. Kumbe dogo ndo ashakuwa ile nyimbo ya nani Double J kausha. Ulikuwa hujui?
Kwa sijui. Mbona na miaka mingi mzee? Ndio hivyo maisha sasa. Moja na nusu hivi. Arega mani Mchezoea hata maisha hapa. arega daboje yari yakubonye navuga ati jaka dogo nakukure ko content. Ile isoho ije ndirimbo niho nari nishika. Unakumbuka kipindi kile nakwambia tufanye kakaitu eti mpigie Hamisi kwanza kinuruhusu safi. Nakumbuka. Acavuga ati wana Bujumbura aba babishoboye ni aba bishaka. Kuko abantu bose barabikeneye. Kuhashobora kuba maintaininga. Ndo kuna kuwa bala. Ya. Turabandanya mu ihuriro TV naho usanzwe uri kurakorera uyu munsi itandukaniro uribona uhabona niri. Itandukaniro riraboneka no mu bafa n'abafana bo bivuga basi umuntu wese yabivuga sivyo? Look. Iyo mu ihuriro no muri G5 tofauti. Maze dushaka kumenya utandukaniro. Ati gute rero? Aba boss urazi ko batandukana. Ushobora kuba ukorera umubosi kandi ari umubosi pe. Ari ugasanga ujyara mu ruta ukuntu yagufata urabona iyo ucenjinze akazi haba hari impamvu kandi hajyana iyo hatevye cyangwa ukabuhavuga fresh nuko baba gufata uko washakaga before nona rero bajyana abagabo bose ariko baratandukanye kuko nta bagabo basa nta kamera nizimeze kumwe ariko sinovuga ngo naka ngo bimeze ko ngo naka bimeze ko ariko Aberi ararusha ihuriro mukumpemba reka tukadudurire ko mukumpemba Aberi ararusha ihuriro ariko bose nabagabo nta uruta indi kuko kuruta kuvuga ngo nakararuta naka namakosa menshi cyane kubera ko umugabo bari umugabo kandi umugabo agira secret life yiwe. Ndibuka neza mu ihuriro wagiyeyo ari ugitangura twakumenye cyane biciye mu ihuriro. Uyu munsi uri kwa Aberi reka tubivuge kugira abantu babitahure n'ingoga. Control ufise mu ihuriro nizere ko atabirebire byari bihari. Uyu munsi mu ncamake control ufise kwa Aberi yo bivuga iki? Control ufise kwa Aberi akomeye. Mu ncamake oya mu ncamake sinavuga ngo control yanje ivuga ko nuko abandi ko kijanye n'agafaranga na cyane wowe uronka nko kwezi. Bien kandi kwajanye n'agafaranga ni fresh kubera ko hejuru ya 500,000 cyangwa musi ya 500,000 parmo hejuru y'umuriyoni. Hejuru y'umuriyoni? Yes. Yakubita ku kwezi. Aho nyenda babeshe kweri sinobeshe jewe. Sivyo byanje. Gusa ndahindishimishije bivanye n'akazi je ndakora kubera ko kwa Aberi. Mushobora kuba mubona ibikorwa byinshi ariko ntabwo bidufata nani turakora business zacu nani pembeni numva burya mw'ubuzima uraza ahantu twahereye mani tulikuwa tunapigwa na maisha na tunaenda na ni location na mguu sasa hivi gari inanichukua mwanangu isiponichukua na chukua na ni taxi naenda fresh. Maisha ni mazuri. Film irariha comedy irariha comedy na film ni kiki hacha film kora ko film uhura ni vyose uzimama wewe wamamagaye muri film yawe haraho watanguye kumbona before niyo mpamvu rero hajya bwabo bazo bwose wambaza kuko ushaka kuponda Hamisi je ntufata uzimama jewe sima sishuha je ndaha agaciro ikintu agaciro rero kagute wowe nyimba hari ikintu uzi wamfashije mu buzima bw'iwanje tukankana nibisobanura ko cya kintu nacibagiye nyimba tutagikorana nibisobanura icyo wankoreye ko nacibagiye bisobanura iki ihuriro ni muhira niyo blend bisigura yuko uyu munsi ihuriro TV ushobora kugukenera mu bikorwa byayo kanaka wo kwitaba twavugana gashara umemba ntabwo nkiri umukozi wawe warandugije bien iyo sifa ndayiguha yego ariko kugeza isaha mfise yindi contrat rero yumpamagaye turapatana umpa ya boss atari mpaye sinza tu uri kuragerageza kuraba filme ndundi na mu karere ka East Africa dufatire ngaha hagufi uyibona mu kibanza iki filme ndundi uyibona mu kibanza ikihe dufatiye mu karere kacu ka East Africa turi fresh urazimamvu turi fresh jeze marura ngo mbega bana kabageze he no ngo kiya gihugu kigeze he no ico gihugu nico gihugu none twa turi ico gihugu
oya bafise impamvu bageze haje bafise impamvu bari munsi yacu bafise impamvu bari hejuru yacu sawa impamvu yihe yotuma mwebwe muba munsi yabo bo bakaba hejuru yabo none niye mpamvu wowe ugenda n'amaguru ndakagenda mu modoka uzi gute ko ngenda n'amaguru ndakubajije ikibazo nonaho kubera iki hari abandi bakora ikiganiro bicaye mu madiva wowe wicaye ku plastique mu barabara nje nabikunze ni wabikunze rero nabo nibo babikunda bakatuma baba hejuru natwe nyimba hari impamvu ituma tuta mwe mushaka kuguma hasi sikushaka kuguma hasi yani ni basi ndabivuge gute Jibyo bintu navyo nkunda kubikota cyane ahubwo je mparuraho umuntu aba yavuye nahari right now mbega hari intambwe yateye hari intambwe azatera icizere nuko tuzoshikaho dushaka ndibuka muri 2020 dukorana ikiganiro ca mbere narakubajije ati mu myaka 2 iri imbere wibona ari nka camamare none gashaka gute nagubwiye ati bro je mu myaka 2 iri imbere bibaye n'ukuntu ndikunda pambana shaka gushika kandi nzoba narahindutse sinzondi uyu uri kurakoresha yamba makoti none se uyu munsi uravyishimira ubuzima baye ndetse nakubwiye n'ivyabaye n'ubu uyu maze mu myaka 2 iri imbere kugeza yese agenda umuntu wese yicara mu nzu yiwe ari karandaba kuri RTNB kareba ndaba ku ihuriro TV gusa camamare n'umusara base ndabivuye gute navyonze umusara yandi umusara uri umusara yego mu Burundi uremeza neza yuko igihugu cyose kikuza igihugu kiranzi ariko se abantu bose banzi dufate basi nko ku ntara zose tubazi kuza intara zose ziranza ati zinzi gute sinoburamwe abahanzi noburamwe abahanzi nk'ubwo vuga ati dukore challenge dutembere nk'iminota 10 turiko turatembera ngaha mu barabara NYANZA LAC ushobora kuronka nk'aba urizera neza yuko ushobora kuronka nk'abantu bavuga ati camamare yego obaro tuyikore challenge turikore ntari gusura mpemba kuzunguruka mu muhanda oya ni minota 10 tuva ngaha tugere ngaho kwibarabara hama tugaruka Huya hana utokwirigura je hiyo. Je ibyo ndavyizeye niyo mpamvu no kwirigwa ndavyikora kubera ko ndinze ndabikora no ntiyizeye. No niko ndakumuga gupima inguvu zawe. No man. Ni nkuko uvuga ati je ndavuye ngandi camamare. Urumva bivanye n'inguvu wizeye kufise. Dufatira nk'umuririmbyi ukavuga ati je ndagiye guperform USA. Nuko uba wizeye. Urumva uragenda kubera uba wizeye ukavuga ati je USA ndaharonka abantu. Urumva kubera ikizero uba wifite. Tugiye gupinzana nawe ubwawe ntiho bunyemera wo bushatse ngo kungerageza. Ati Jesse nize ibyo bintu vuze ahubwo tugenda unyemeze urumva ubuzima bw'ubunjanyemwo muri part 2 turaza kugakora reka kino kiganiro kwanza tumaze tukirangiriza reka kino kiganiro tukirangirize hano ariko ndaza abanyenyanza barabakurikirana cyane kuko ndamaze kurabana henshi hari ama studio usanga bariko barasaba amafilme yanyu ku bwinshi ngiye nafite aga studio aho hepfo abenshi baza duhaga film kunuko ibiki nibiki Mario pati ya mbere sezo ya mbere zikanyana ibiki nibiki amafilme kenshi arakurikiranwa cyane hani NYANZA no basaba nkamwe bw'abakinyi gushiramo akaguvu gushiramo agatege na cyane mu kumara amafilme muba mwatanguye na cyane yaho umaze kumva imyidogo ya benshi bidogera amafilme ugasanga murayikinye murayitanguira baryoheye ariko imbere hagiye kuba habi ikintu cyane wosaba abantu bariko baradukurikirana no mwanya bari mu bihugu bitandukanye bari mu ntara zitandukanye z'igihugu nikihe na cyane kucerekeye filme cyambere no basaba abantu kugenda kuri channel ya Camamare Comedy mugakora subscribe na comment na sharing ku bagenzi banyu ikindi naco ndabakunda cyane nta subscribe ngisaba bazoshira ko bagomvye bare